Ikaze ni kuri mwebwe mwese mwahisemwo guteramana natwe kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize abo ari mu nzego z'umutekano nizo kwivuna abansi ngo ntibobandanya guhabwa amabanga yo kurongora inzego za leta kuko akazi kabo arako gucungera umutekano w'igihugu bisabwa n'urongo ishira hamwe Oricome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta muza gukurikira murano makuru integuro y'itangazo ryo kurondeza uwikorera ivyiwe yofashanya na leta gusanura kwagura no gukoresha ihoteli Source du Nil yarizwe inama shikiranganje yakoranye mu ndwi iheze ikaba yasavye ko iryo tangazo ryonamenyeshwa biciye mu binyamakuru mpuzamakungu kugira rishikire benshi bashoboka muca mubikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ishira hamwe Oricome gishinze kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rirasaba ko bagize inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi batobandanya bashigwa mu mabanga yo kurongora inzego za leta kuko akazi kabo ngo arako gucungera umutekano w'igihugu. Mu kiganiro Gabriel Rufyiri arirongoye yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko ibiri mu gitabo kijanye n'intwari ibereye no kugwanya igiturire cari cashizweho n'uwahoze harongoye Uburundi Petero Nkurunziza bitashizwe mu ngiro akaba bivuze mu gihe umukuru w'igihugu w'ubu akwije imyaka 4 ari ku butegetsi. Ikintu cyangombwa ca mbere nuko leta yonyegurura ca igitabo c'igihugu kijanye n'ivy'intwari bere no rwanya igiturire. Ico gitabo umuhisi Nkurunziza yagiye yagisinya mugabo baca barakinyegeza muri presidence. Ico gitabo uno munsi nico kizokwerekana ukungene abasuma ababandi bagomba gufatirwa ingingo. Nico kizokwerekana ingene abantu badashaka kwerekana ubutunzi bo vyerekana. Nico kizokwerekana ibintu vyinshi bijanye n'intwari bereye no kugwanya igiturire. Turasabye mu ijambo mukuru w'igihugu aza gushika canke yashikirije canke azoshikiriza sinzi atubwire ico gitabo kandi nagenda babwire iki kiri mu nkingi ya mbere yo muri ryambono. Ikigira kabiri tugomba kuvuga yemwe nuko ubuzi bwa leta tutabona abasoda n'abapolisi b'amapete yo hejuru ari bafise ijambo muri vyose. Erega abasoda n'abapolisi bafise akazi kabo mwese murabizi kwisi yose abasoda n'abapolisi ntituvuze ngo ntashobora gukora ivyo mugabo tuzohava dusanga bibagiye umwuga wabo wa mbere ujanye no gukingira imbibe z'igihugu no gucungera umutekano. Mwese murabibona ubu ugiye mu service ya leta usanga umengo ni bitero by'abasoda n'abapolisi bacunze abagenero bari mu service ya leta aribo basigaye bayitwara usanga ari abadirecteur general abayobozi bakuru mu service ya leta. Ndane mu byukuri niho kazi kabo ka mbere kamisi yose jewe novuga ntoya dushaka yuko service ya leta aba demilitarize. Inama shikiranganje yakoranye mu ndwi iheze nayo yarize integuro y'itangazo ryo kurondera uwikorera ivyiwe yofashanya na leta mu gusanura kwagura no gukoresha ihoteli Source du Nil. Munyamabanga mukuru wa leta avuga ko ico gikorwa kijanye ku ruhande rumwe no guha iyo hoteli igihagararo gikuru bita 5 étoiles mu rurimi rw'igifaransa. Jérôme Niyonzima ashikiriza kandi ko iyo namashikiranganje yanasavye ko iryo tangazo ryomenyekanishwa no mu binyamakuru mpuzamakungu
kugira rishikire benshi bashoboka. Integuro y'itangazo ryo guhiganirwa isoko yo gusanura kwagura no gukoresha hoteli Source du Nil n'ibibanza byo mu micungararo yayo ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Iryo tangazo rijanye no kurondera uwikorera ivyiwe yofashanya na leta y'u Burundi abo ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke mu mahanga agafashanya na leta gusanura kwagura no gukoresha hoteli Source du Nil n'ibibanza byo mu micungararo yayo. Igikorwa coba kugira ngo iyo hoteli ije mu mugwi w'amahoteli yo ku rugero rwo hejuru bita 5 étoiles ikagira ikibanza c'idandarizo coroherezwa mu bijanye n'amakori n'amatagisi hamwe n'icyumba kiberamwo amakoraniro mpuzamakungu. Inama shikiranganje yasabye ko iryo tangazo ryomenyekanishwa no mu binyamakuru mpuzamakungu kugira ngo rishikire benshi bashoboka. Amakuru twabateguriye harabandanya. Bamwe mu banyagihugu baba muri quartier ya gatatu Mwijabe ni mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bafise ikibazo c'ababatorera imicafu yo mu mazu, basaba ko abasanzwe bakora ico gikorwa bo bikora mu kubarinda yuko bategwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike. Urongo iyo quartier hamenyesha ariko yuko abasanzwe batora iyo micafu babikora bakurakurana kubera ubukene bw'igitoro. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Aho twaciye mu ngo zimwe zimwe muri quartier ya gatatu Mwijabe iyarara riva mu mazu byaboneka ko rihari. Abahaba bamwe twayaze bakivugira ko haheze imisi itari mike iryo yarara bataritora. Amayarara haraheze igihe kitari gito dusemerera bwa kera wazubona nka rimwe mu ndwi zibiri canke kabiri mu ndwi zitatu niburi basi kabiri mu kwezi bakabitora. Birateye isoni kubera ko aho muza guca mu mpangu muraza kubona aho birunze kandi byamaze kuba vyinshi. Ivyarara riratogwa gutogwa muri rusangi twovuga riratogwa ariko si ku rugero rushimishije kuko turashobora kuronka imicafu buri munsi umucafu wama wabonetse ariko abaza kuritora bagacegwa hama bigatuma ingwara zimwe zitwinjirana kandi mumbo tutazi. Ikindi twahabonye nuko igikono basukamwo iryo yarara kiri kwibarabara bita Venidor Imprimerie cuzuye kugera ku munwa. Abanyagihugu bagasaba ko iryo yarara rihakugwa ngo kuko amafaranga bayariha uko kwezi guheze. Ico twusaba nuko abajejwe intwaro kandi ku rugero rwa komine nka mustantera ayo masezerano narayazi nabo babitora arabazi. Nyakuba mukuru w'igisagara ca Bujumbura arayazi nabo babitora arabazi kuko nibo babaha amasoko. Hamwe twobiturira twese iyo myotsi yokwira igisagara cose navyo ni bibi. Rero nibagerageze abanyagihugu batararinda gukora ivyo bibi babafashe iryo yarari have biciye muri ayo mategeko bashizeho. Cari gikwiye nuko bo kwitwararika isuku nkuko babidutegese nyene tubikora tukaritora tukajyandura hama nabo bakitwararika kuza kuritora turaririha kandi turiha kugira ngo natwe batwitwararike kuza kuritora ningo. Everine Nkengu Burundi arongoye quartier ya gatatu Mwijabe iyarara baritora kuri kwamye nishirahamwe ribijejwe biseko gusa asigura ko ikibazo bagize ari ubukene bw'ibitoro. Kindi asigura ngo nuko iyo quartier ya gatatu ya Jabe igizwe n'amabloke ashika kurane ngo iyo batoye hamwe aho batarashika kurikura ngo ntibisigura ko batariko barakora. Ico kibazo nyene c'ubukene bw'ibitoro kiremezwa n'ubusanzwe arongoye ishirahamwe biseko ritora imicafu. Agahumuriza ko bamaze guhabwa aho bazoza banywera igitoro bagihawe ibikorwa bizobandanya ukuri kwamye. Ivyo biruko mu gihe mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu nama yari yatunganije mu ntango z'ukwezi kwa gatatu unumwaka turimwo yasavye amashirahamwe ajejwe gutora iyo yarara kugerageza bakarikura n'imiburiburi kabiri mu ndwi. Arakoze Jean-Marie Mayonga. Mu gisata c'amagara y'abantu naho tubabwira ibijanye n'indwara yo gucibwamwo. Muganga Eric Ganza asigura ko ivyo biva ku bintu bitandukanye nk'igihe umuntu ashobora kuba yafunguye ibifungurwa bidateguye neza canke naho ugasanga biratewe n'izindi ndwara nka malaria canke isuku rike. Iruhande y'ivyo umuntu ngo aragira ibimenyetso bitandukanye nko kuribwa mu nda.
ibishobora gutuma umuntu acibwamwo ubwa mbere twofatira ku migera ubwoko bushika kuri bune bw'imigera imigera itandukanye bivanye n'ukuntu umusarani ushobora kuza usa harashobora kubamwo ico twita amavirus harashobora kubamwo ico twita amabacteri hamwe harashobora kuza n'amashampinyo harashobora kuza n'amaparasite rero nka kurya twovuga nk'amacinya urumva ni ingwara imwe ishobora gutera umuntu agacibwamo hariho n'izindi ngwara zitandukanye n'umuntu arashobora gufungura ibifungurwa atari vyiza ibifungurwa biri kontamine novuga ibifungurwa vyanduye bigatuma umuntu atangura gucibwamo hariho n'izindi ngwara dusanzwe tumenyereye n'ingwara ya malaria ingwara ya malaria irashobora gutera umuntu ubwa mbere acibwamo yongera akayogwa ariko kudaho hariyo n'ingwara twita tifoide nayo nyene irashobora gutuma umuntu acibwamwo rero iyo tifoide nayo iri mu mugwi iterwa n'isuku rike ikimenyetso ca mbere nyamukuru nuko gucibwamwo nyene hanyuma ikigira kabiri umuntu arashobora kugira uburibwe mu nda akaribwa mu nda ibindi bimenyetso bijanye n'inkurikizi z'ivyo bishobora kuba vyatewe nuko gucibwamwo inshuro nyinshi ku munsi umuntu ashobora gucika intege umuntu arashobora kumva nyene ko anyotewe cyane bivanye n'inshuro uko kuntu yagiye aracibwamo umuntu birashika akabura akayabagu bitewe n'umugera wamuteye ariwe kuko abantu barimwe ugutandukanye umuntu akumva iseseme no kubura akayabagu canke no muri babandi basanzwe bafise ingwara bagendana zimwe ndashobora kuvuga n'ikiza c'umugera wa sida mu gihe umuntu usanga ativuza neza canke afise ikibazo c'imiti canke umuntu yafashe imiti ikamugwa nabi n'ubu urashobora gusanga rimwe afise akayabagu ashoboye gufungura ariko yakira umuti bigaca bimubuza ugaca usanga ariko aracibwamo ariko atakayabagu yigeze abura arashobora no kugira ico twokwita abantu bakunze kwita le crampe arico bita imbwa banye n'ivyunyunyu kenshi umuntu aba yatakaje mu gihe ariko aracibwamo canke akamene ku mutwe bivanye n'uko kuntu iyo diare yabaye nyinshi kenshi bica bishika kuko bayataye amazi menshi mu mubiri aca atangura kumeneka umutwe ibiro biragabanuka turazi ko umuntu agizwe n'ibice byinshi vy'amazi mu mubiri wiwe mugira afise diare ivyo biro biragabanuka bigahera bisigura ko bari karaja nuvuga ko ari karuma kaja mwumira kubera aba yatakaje amazi menshi Naha amakuru twari twabateguriye no munsi duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifurije no kugira ibihe vyiza